kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kunguruza giturumbuka irenguka ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza kuwa kane uheze itariki 5 z'ukwicenda umwaka wa 2024 yakorera ikimenyesha makuru na Nova Burundi vyerekana ikibazo c'ubutungane kiri mu butegetsi bw'u Burundi mu bijanye n'ubwigenge bw'ubutungane mu Burundi. None vyoba koko ari kibazo c'igitoro canke woba ari umugambi wo kudindiza urubanza rwiwe? Ico kibazo nico tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro kw'isoko, kandi mukambwira mushikizwe na Bonfils Niyongere nkabanda bahaye ikaze. Muhoza yahagaritswe mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa kane ariko bitandamukiza. Yagirijwe guhungabanya umutekano mu gihugu hagati nk'abandi barundi benshi bafungiwe mu mabohero atandukanye yo mu Burundi, kuba yakoresheje imvugo icanishamwo amoko. Isango ryari ritegekanijwe ry'uko arenguka ryo kuwa gatanu Nyakanga umwaka wa 2024 muri sentare nkuru ya Mukaza ryarungurujwe hisunzwe ko atabitoro bihari. Iyo nsiguro kubw'umushingwamanza wa Muhoza, umushingwamanza Prosper Niyoyankana, abona ko ari insiguro idafashe kugwo rubanza ufatiye ku vy'igihugu gitegezwa gukora kugira ngo habe mu gihugu iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Ku bwa Innocent Muhozi arongoye Television Renaissance, iyo ni ingaruka y'ubutunzi yerekana ubutegetsi budafise umushinge mu vy'ubutunzi ari igihugu atako cifashe. Ntivyumvikana ingene leta itabona ko ibyo bikora bigira ingaruka ku bisata byose by'ubuzima, kuko mu gihe idashoboye kuba ironka ingene ishikana igitoro mu gihugu, bigira ingaruka ku bisata byose by'ubuzima, ari ubudandaji, ari iby'amagara y'abantu, ari iby'amashuri, ari iby'ubuzi bundi busanzwe. Eka n'ubu aho mugenzi wacu Sandra Muhoza atashoboye kuja kuburana kubera mu ibohero bavuga ko batafise uburyo bwo gushikana abaja kuburana muri sentare. Leta ifunze abantu ikababuza kubaho ubuzima bwabo no kwibeshaho, itegerezwa gukorana igisata cayo cyo ko buzurizwa. Mu gihe idashoboye kuzuriza abantu, nishobora gufunga abantu atawe bishe, atawe basahuye, itanashoboye kubaburanya ngo baveyo mu gihe biboneka ko bategerezwa kuvayo. Ntibishoboka ko amabohero yuzura abantu bataracirwa imanza canke bakiriwe izangondagonde, abandi n'ubu nyene bakaba bakiriyo kandi bitwa ko bejejwe na sentare canke baraheje ikiringo cabo. Ivyo bintu biguma bituma atawushobora kwizera leta y'iwacu mu Burundi. Kubona umuntu adashobora kuja kuburana wamufunze atari kosa riboneka yakoze, ukananirwa no kumushikana muri sentare ngo aje kuburana atebaveyo. Sinzi ko leta yacu ibona urugero rw'ingaruka y'ibyo ikora ku buzima bw'abantu iminsi yose, ari abafunzwe ari abadafunzwe. Sinovuga ngo leta yikebuke, biragoye kuba umuntu akibivuga kuko amabi aguma akorwa, abantu basemerera, ibimenyetso biriho, ibyemezo biriho. Reka n'ubu dupfe kugerageza kuvuga tuti gerageza nibareke abantu bafunzwe bazira ibintu bitaja ntibize, babarekure, na cane cane ko badashoboye kubashira mu makondisiyo yoba yemewe umuntu yobamwo, batanashoboye no kubashikana muri sentare ngo baje kuburana. Ihagarikwa rya Sandra Muhoza kandi ryerekana ko ikibazo cyo kumenyesha amakuru mu Burundi gikomeye mu bijanye n'ubwigenge. Iryo yunguruzwa ry'urubanza ritera ibibazo vyo kwibaza nimba ibura ry'ibitoro ritegezwa gukora ku bantu bose bafunzwe mu gihe bahageze ko baja kuburana, turetse n'umumenyesha amakuru Sandra Muhoza, niba bategezwa kuzorindira igihe igitoro kizobonekera kugira ngo bashobore kwitaba ubutungane.
ivyo kandi niko bimeze ku barundi benshi bapfunzwe bazira ivyiyumviro nka Sandra Muhoza, ariko ibizwi nuko abantu bose bafise uburenganzira bwo kuronka uburenganzira bumwe bwo gushikiriza ivyiyumviro hisunzwe amategeko n'ayandi mategeko Burundi bwagiye burashirako umukono. Ariko rero imanza kenshi zagirizwa abantu mu bijanye n'umutekano ziba arizo kugira ngo bashobore gufatira abantu bafitaniye ikibazo n'ubutegetsi kugira ngo baronke uko babikura. Ivyo bikaba biri mu ntumbero yo kwerekana ko abamenyeshamakuru ata burenganzira bwo gukora umwuga wabo nk'uko bikenewe canke vyari mu gihe c'umwuzo w'umugambwe CNDD-FDD. Ni naha duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko. Mwakoze kudukurikira, mwari kumwe kuri mikoro na Bonfils Niyongere na Gahwana. Cari ikiganiro kw'isoko.